magenekerezo ya 22 na 23 ndamukizwa no mwaka umukuru w'inama nkenguzamateka nyakubahwa Reverend Kuriyo yaragiranye inama n'abanyeshuri mu mashure ya Lycée Mushasha na Lycée Technique Christ Ruwayo muri commune n'intara ya Gitega bakaba baganiriye ibijanye na politike n'imibano. Mu ijambo yashikirije muri ayo mashure yose nyakubahwa Kuriyo yavuze ko muri iki gihe Burundi buriko burandikisha amateka mashasha. Ati n'ubwa mbere kuva Burundi bubaho umukuru w'igihugu arangiza ikiringo yatorewe hanyuma agategura uzomusubirira. Yarashikirije kandi ibindi bikikije ayo mateka navyo n'umutekano urangwa mu gihugu cose, impunzi ziriko zirahunguka, ibikorwa by'iterambere biko birarangurwa, Abarundi ntibakizera inze bariko baritunganiriza amatora bakoresheje uburyo bwabo n'ibindi. Umwaka wa 2020 ni umwaka udasanzwe, ni umwaka special kandi muzoze muravyandika kugira mu kubera muzoba muriho kuko kuva igihugu kibaho hakaba ikintu nawe uri kuri yosi urimwo wari kuvyandika kugira ngo n'abazoza mu nyuma bazovuge bati bana kabariho igihe hari ko mateka mashasha. Amateka mashasha rero nayahe naya yuko abene igihugu bashobora gushiraho ababarongora bakabatora bikurikije amategeko biyemereje bizo shingiro, hanyuma uwo batoye cyane ku rwego rw'igihugu agaheza ibiringo bamutoreye hanyuma akabisa uwundi. Ibi rero ntivyamye bibaho, ni bwa mbere bitanguye kuvisiremwa. Reka rero turabe ayo mateka mashasha tuguma twandike tuyanditse akikujwe n'iki bitwereka yuko dufise umushinge nibi igihugu gitekanye bahagera amatora kera barahunga ubaratahuka biraza neza ko twatera iyindi ntambwe hanyuma dushize kuri iyi ntambwe y'ukwandika amateka mashasha mu gihugu. Nta mwana numwe kwiza imyaka 7 aburaho yiga, nta mwana numwe mu Burundi akeneye gucandagwa adacandagwa mu gihugu cyose cyangwa muvye kwerukira kwa muganga. Ibi ni ibintu bikikuje tubona ko ari umushinge mwiza utuzoherako muri aya mateka mashasha. Umukuru w'inama nkenguzamateka yabahanuye guhingira ibidukikije, kwirindira z'indaro, gukomeza imico kama n'akaranga, gukunda ibikorwa no gukoresha impano zabo zitandukanye kugira ngo biteze imbere. Nk'abavyeyi bo muri kazoza nyakubahwa Kuriyo yabahanuye kandi kwitegurira kuzoronoka ku rugero bazovyare abo bashoboye kurera narirya amatongo yaze.